mugire mukurikirane radio Cirimoso isoko ry'ukuri. Turongeye kwa ikaze mwese nshuti bagenzi mukurikirana ibiganiro vya radio Cirimoso. Uyu ni wa mwanya waca iganiro tubashikiriza uko indwi itashe. Iganiro c'uyu munsi igenekezo rya 6 Myandagaro mugishikizwa na Liliane Ndere yafatanije na Rugema Michel, mukaba mwagiteguriwe na Emmanuel Nkurunziza. Tubaha ikaze mwese. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Kuri uyu munsi udasanzwe turatandukira ikigabane c'ingene honyabwoko ry'abatutsi ryagenze mu ntara ya Gitega. Imbere yo kuja mu idonido ry'iryo honyabwoko, ni vyiza kubamenyesha ishingwa ry'umugambwe Frodebu wateguye ukanashira mu ngiro ico caha c'agahomerabunwa. Mu Kirundi baca umugani ngo umuntu akiri ikinyoma beshewe ngo ntagire ico yibesheye. Nk'akarorero ibijanye n'ivyagirije ibe n'ibimenyetso vy'ukugena uwo mugambwe waje ubandanya kandi ukorana n'abashaka kubandanya ihonyabwoko ry'abatutsi ryari ryabanje kugirwa na ubu wa mugambwe w'abakozi b'u Burundi. Ivyinshi muri ivyo bimenyetso tubisanga mu nzandiko za Sahwanya Frodebu nyene akaba yatikije inganda. Radio Cirimoso isoko ry'ukuri. Reka duhere mu mamuko rero. Ubwa mbere na mbere uwo mugambwe w'abicanyi watangurijwe mu Kinyegero, aho hakaba hari mu mwaka w'1986, aho hakaba hari mu gisagara ca Gitega. Ivyo tukabisanga mu ijambo umukuru wawo wa mbere ariwe Muhisi Melchior Ndadaye yashikirije kwa 30 Rusama mu 1992 igihe karugurura icesi inama yo gushinga ku mugaragaro Frodebu yari imaze imyaka ikorera mu gifuri. Iryo jambo naryo riri mu gitabo Frodebu yasohoye mu 1995, bakaba bacitse la crise d'octobre de 1993 ou l'aboutissement logique du refus de la démocratie. Aho hakaba hari ku rupapuro rw'amajana 99 iri mu Gifaransa, ariko uhinduye mu Kirundi haraho yagize ati uyu mugambwe watanguriye mu ibanga ntangere dans la stricte clandestinité. Ndadaye rero mu ijambo ryiwe yashikirije kuri uwo munsi batanguza ku mugaragaro mu buryo w'amategeko iyo Sahwanya nyene yavuze akikiriza ngo hariho ngo abawitirira ubwoko ngo mbere ngo bakanabagiriza ko bonswa na Viprona. Ntiyigeze acisha mu kanwa ijambo paripehutu, ariko ku basanzwe bazi kandi banatahura kahise ka politike y'u Burundi naho wari mu Kinyegero birazi ko ari ico kimwe na paripehutu. Twararonse akaryo ko kubibutsa ko Melchior Ndadaye yabaye mu Rwanda imyaka irenga 10, ko muri ico gihe be na bagenzi we ariho banagura ubu imbere y'uko ivyara paripehutu. Ico gihe twaranabaganiririye mbere ingeri iyo paripehutu yashotse ivy'urumugara 79 ishigikiwe n'umurongozi w'igihugu c'u Rwanda, ariko ico gihe bikaba bitaboroheye kubera yantare ariwe Muhisi nyene icubare Colonel Jean Baptiste Bagaza akaba yaramuhakaniye ku mugaragaro ako gakengegwe igihe yamushuhurira ko abo banywanyi ba paripehutu muri ca gihe ca ya nama y'abakuru b'ibihugu, maze Perezida Bagaza akaba yahise asezera, ariko ntivyahereye aho. Yaruhutse amurengukishije imuyinga aho yamwihanije rimwe rya nyuma ko yosigaho gukinisha umuriro. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Kuri ivyo vyaranze ishingwa rya Frodebu imbere y'uko ihonya abatutsi, urwandiko rwashizwe ahabona mu mpera y'ukwezi kwa Ruheshi mu 1993 n'umugambwe MSP inkinzo y'ijambo ry'abarundi watangujwe na muganga Alphonse Rugambarara, ruratanga uwundi muco kuri uwo muzo. Uwo nawo ukaza usigura kurusha aho Frodebu yari ihuriye n'abayibanjirije mu migambi yo guhonya ubwoko. Muri urwo rwandiko rikagira umwihwezo w'ingene amatora yagenze autopsie des élections présidentielles de juin 1993, dusanga bemeza ko imishi mu migambwe mishasha yari ihuriro ry'abantu bafise amahangira atanye, amwe mbere beneyo batanubahuka kwemanga ku mugaragaro. Mu Gifaransa handitswe ngo les partis ne sont zéro de rassemblement autour d'objectifs flous ou tout simplement inavouables. Mudukundire aha amahangiro na beneyo batubahuka kwemanga ku mugaragaro tuhashimikire.
igituma kikaba ari kubera ko iyo handitswe ngo objectif inavouable tukabisanga mu mwihwezo washikirijwe n'abantu bahoze bagendera mu kwaha kwa Frodebu, turahasanga insiguro y'ukugene higeze kuba igihe harabagira bati naho hoja ku butegetsi abicanyi bazwi hagapfa kuba hahindutse intwari hari haco vyotwara. Muti gute? Muri uwo rwandiko rw'umugambwe MSP inkinzo y'ijambo ry'abarundi mu rutonde rw'imigambwe rushimira ngo kubera yateguye umuzo w'imigambwe myinshi harimwo na za ubuname proba, haranavugwamwo kandi icitwa ACPB mu mpfunyapfunyo canke Association Culturelle pour le Progrès au Burundi. Iki mbere kikaba cahitiye kinafise ikinyamakuru citwa Le Réveil, mutahura neza ko gifise ico gipfana na ca kinyamakuru ca Frodebu caje citwa Kanura Burakeye. Harongera hakanavugwamwo ishirahamwe ry'agateka ka muntu rigiteka. Naho urwo rutonde rudashika ku yindi migwi nka Floride canke Front pour la Lutte Démocratique, abenshi mu bari bayitanguje bakaba bahavuye basangwa muri Frodebu, ariko hakanaba n'abahavuye batahuka muri iyi prona ari nabo bari bahereye ico gikorwa co kuyirya bayihishamwo igihe c'uburongozi bwa Perezida Jean Baptiste Bagaza. Ngaho rero aho kuronderera kakabi kabishe k'ihonyabwoko gahuza Frodebu n'iyindi migambwe yaranzwe no guhama abatutsi, muri iyi hakabamwo Paripehutu, tukibuka ko iyi migambwe uko ari ibiri yakoze ishano, ariko yifashwe mu myungu ntitinye gutera induru mu buryo butanye, hamwe ngo barayibesheye, ahandi ngo siyo yonyene yabikoze, ariko hakaba na rimwe aho baboneye ko ihonyabwoko riyiga abatutsi b'Uburundi rihembwa kuja ku butegetsi, harabahavuye baryemanga ku mugaragaro, mbere bakanashavura ngo bavyitiriye abandi. Akarorero akaba ari Pasiteri Habimana, inyuma yaho Paripehutu yonereje abatutsi b'abanyamurenge bari bahungiye mu Gatumba muri Myandagara muri 2004. Aha ntawode hakwibutsa ko naho abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge bashitse kw'icumu aho mu Gatumba badahengeshanya gusaba ubutungane, cane cane bahereye muri za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo abatari bake bimuriwe inyuma y'iryo bara, mu Barundi hari bamwe mbere mu bapfakajwe canke bakigirwa imfuvyi nabo bicanyi ba Paripehutu basigaye bubahuka bakaririmba ngo amizero yabo ni agatogwasa. Indongozi y'uwo mugwi w'abicanyi nyene uwuramvye arabona. Mu biganiro bizokurikira naha nyene tuzohagaruka. Radio Cirimoso isoko ry'ukuri. Ubu naho turabire hamwe uko vyagenze nkuko tuvyibutswa na ca cegeranyo cashikirijwe mu mwaka wa 1994 n'umugwi w'abatohoji bari barongowe na FDH ku rupapuro rw'ijana. Baravuga bati buramatari w'intara ya Gitega w'ico gihe ahamariye kumvikana na buramatari wa Muramvya ku telefone, aho hakaba hari mu cagucagu, bakaba bavuganye kuzibiza amabarabara. Yaciye azinduka ararika abafrodebu bo mu gisagara afatanije na musitanteri wa Gitega nyene yari kumwe nawe mu modoka yo mu bwoko bwa Suzuki ya Jeep, bakaba bakoresha ca cuma co kurungika amajwi ca haut-parleur. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. N'umurwi w'itoza mpuzamakungu washinzwe na ONU urerekana neza uruhara ntangere k'uwari buramatari wa Gitega. Mu gace k'amajana 289 ca cegeranyo cari gifise numero S akarongo gashinze 1996 akarongo gashinze 682 haravuga hati hishimikijwe intahe z'ivyabona mu gaturuturu ko ku munsi wa kane itariki 21 Gitugutu buramatari w'intara niho yashika azananye kwibarabara rikuru, araheza aha amategeko abakozi ababwira ko bategerezwa kuyashira mu ngiro. Uyo musitanteri ubafungiwe aharindiriye gucirwa urubanza yaratanze ubuhamya ko ayo mategeko yari ayo kwicira ibiti byo kuzibiza amabarabara, akaba nawe yarabimenyesheje abakuru ba zone Giheta na Kabanga. Radio Cirimoso isoko ry'ukuri.
mu cegeranyo ca FDH naho baragira bati kw'igenekerezo rya 21 Gitugutu 1993 abahutu bari barongoye n'abategetsi ba Frodebu barafasha abatutsi baraheza barabugaranira mu nzu y'ububiko yari ku murwa mukuru yo komine. Bugorovye barahavuye babasohora, bamwe muri izo mbohe baraheza baca baragandagurwa. Abashitse kw'icumu n'abiyugaraniye indani muri iyo nzu y'ububiko barirwanye ko gushikaho abajejwe umutekano bahashika bakabatabara, abandi batutsi barishwe batabwa mu binogo. Dufashe akarorero aho nye muri komine ya Giheta ku murongo w'194 wa cegeranyo c'umugwi mpuzamakungu wa ONU yanditse ngo nko mu masaha ya 3 z'ijoro niho umurwi wa mbere wasohorwa muri iyo nzu y'ububiko bahamagarwa mu mazina yabo. Ivyo vyabona bibiri vyacitse kw'icumu baravuga uko vyagenze ko bamwe mu bishwe batawe mu kiraro ca Ruvyironza, aho naho hakaba ari kilometero 8 uvuye ku mugwa mukuru wa komune. Abagore barashurashujwe ku nguvu baraheza baricwa batabwa mu ruzi, abagabo nabo baricwa ibiziga babijigunyira mu ruzi. Umwe muri ivyo vyabona w'igitsina gabo yari yakomeretse cane agaheza agashobora kurokoka, mu nyuma yaho bamutereye mu ruzi. Uwundi w'igitsina gore yaremeje ko yarokotse kubera umwe mu banyeshuri b'abahutu yigishije ari we yamufashije gutoroka. Inyuma y'isaha umurwi wa mbere usohowe, umurwi wa kabiri w'izo mbohe niho wahamagarwa. Ibi bikaba vyamenyeshejwe n'uwacitse kw'icumu, mbere akaba yarakomeretse cane, yaracitse ukuboko kandi umubiri wiwe wuzuye ibikomere. Akaba yamenyesheje ko kandi abo bantu biciwe hafi y'ibarabara nko kilometero kimwe uvuye kuri komune. Inyuma y'isaha uwo murwi wa kabiri usohowe, haciye hahamagarwa umurwi wa gatatu. Bamwe mu bari bagize uwo murwi wa gatatu baragandaguriwe hafi y'iyo nzu y'ububiko ku buryo abari bafungiweyo bumva imiborogo yabo. Aho bumviye ko abasohorwa baba bagiye kwicwa, abatari bwashikirirwe gusohorwa baciye biyugarana bakoresheje imifuko y'ifumbire. Ko mu masaha 2 yerekeza ubuca, abo bari muri iyo nzu baracishije mu myenge yacamwe umuyaga, niho babona umuco w'isitimu iri kw'ibarabara rikuru, aho hakaba nko ku metero 500 uja hepfo y'umusozi. Baraheza barasemerera ngo barabe ko botabarwa. Abajeje umutekano bahavuye bahishikira bababwira ko boguma biyugaranye gushika bukeye mu gitondo, niyo abasirikare bahavuye baza kubugururira. Ubacitse kw'icumu harimwo abari batawe mu binogo, ibiziga bimwe biracari mu binogo. Musitanteri nawe yavuze ko atariho yari igihe abo bantu bagandagurwa, ngo kubera yari yagiye iwe kwiruhukira inyuma y'uko yari ahejeje gutanga amategeko yihutirwa ajanye umutekano w'izo mbohe. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Muti none ibi byose bisigura iki? Bibangabanganijwe n'ivy'ahandi biboneka gute? Icambere gishoka cibonekeza nuko muri iyo ntara ya Gitega abicanyi ba Frodebu berekanye ubunyamaswa burengeje mu gukora ico caha cy'abanyabwoko ry'abatutsi. Ikindi cibonekeza nuvuge n'ivyuko abayoboke ba Frodebu mu makomine atanye iyo ntara babaye mu bambere mu guhonya abatutsi. Aba rero kugira babikore kandi bakabikora kumwe ni kubera bari bahimirijwe n'abategetsi ba Nyamugambwe nyene. Ibi bikaba vyakunze ahanini kubera muri iyo ntara nyene ya Gitega hava indongozi zikomeye z'uwo mugambwe wakoze abanyabwoko ry'abatutsi ba Frodebu ku rwego rwo hejuru, mu kuvuga ku rwego rw'igihugu. Mu turero twotanga twohera kuri Sylvestre Ntibantunganya, ico gihe yari umushingamateka yatowe muri iyo ntara, akongera akaba muri ico gihe nyene yari umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu, akaba mbere yanahavuye arongora inama nshingamateka imbere y'uko arongora n'igihugu c'u Burundi. Hari kandi Ponsier Karibwami yari nawe nyene umushingamateka yatowe mu ntara ya Gitega, yari umunyamabanga mukuru wa Frodebu, hanyuma kuva Ndadaye atorewe kuba umukuru w'igihugu akaba ariwe yaciye amusubirira mu kuba umukuru w'uwo mugambwe wakoze abanyabwoko.
umuntu rero yoca arenza ko na Melchior Ndadaye ubwiwe kuko naho atavuka aho Igitega yarahakoze imyaka myinshi cane muri COPEC, mbere akaba ari naco gisigura ukuntu Frodebu nyene yagiye gushingirwa mu kinyegero ngaho Igitega. Naho rengana ukuntu iki kiringo ca Ndadaye yabaye muri iyo ntara yabaye ya mbere mu guhonya abatutsi, atibukije kimwe mu binyoma vy'agacamutwe abashigikiye ihonyabwoko ry'abatutsi badasiba kugerageza gusigura. Muhora mwumva na ntaryo abaririmba ngo umugambwe w'Iprona niwo bazwi ibyabaye mu Burundi kugeza imigambwe myinshi igaruke mu Burundi. Ico batazopfa bababwiye nuko zimwe mu ndongozi za mbere za Frodebu zari zahitira indongozi z'imbere muri Iprona. Akarero ka mbere kakabuye Melchior Ndadaye nyene yari mu barongoye ITB, umuhari w'abakozi b'u Burundi, ukaba ubaye umwe muri ya mihari itatu yari igize umugambwe w'abadasigana Iprona. Hari kandi Leonard Nyangoma, akaba nawe nyene yari yigeze kuba ari mu ba mbere baharanira agateka k'abakozi mu mugambwe w'Iprona. Hakaba kandi na cane Sylvestre Ntibantunganya, wewe hageze igihe akaba ari wajejwe inyigisho zose z'umugambwe w'Iprona mu gihugu igihe yari arongoye Institut Rwagasore. Ibi tuzobigaruka ko igihe tuzogira ikiganiro kizoba cihariye ku kugene mu gihe c'ihonyabwoko ry'abatutsi hari abahutu ba Iprona bajaniranijwe na Sahanya Frodebu naho bobo itabagejeje ku rwego rwo kubahonya nkuko yabikoreye abatutsi. Turabakengurukiye mwese mwakuri ikiganiro cacu, naho ubutaha tugira Uburundi buzira ihonyabwoko. Murakoze cane. iyi mwariko murumviriza ni radio Cirimoso.